nagiye mbona umunyamuyinga n'umunyamuyinga yarahenzwe arahendwa avuga ko agiye ayosa akazi ko gushona ibirato tubaza kubapiringira video baraza kuyumva bimwe twaba tubabwira hari abajene bahendwa akakubwira ngo nakuronkeye akazi muri Kenya tugende uzokora ibi hama umaze kugenda hariya ugakatishwa ugakatishwa ukajanwa mu ntambara waramaze ibitse uvuga reka abantu bankundire aru urashaka guplayinga ku video kugira ngo abantu kwaza tubaze tukabumvisha. Alafu unaitwa nani? Jina langu ni Lechisi Sabyamahoro. Umezaliwa wapi? Nilizaliwa Burundi. Burundi sehemu gani? Mtaa gani? Muyinga. Muyinga. Sasa umepatikana hapa Kongo kwa sababu gani? Kuko aba bagwana na M23 aba bagwana na Twigwaneho abagwana na AFC urumva bakurira hamwe urumva bakurira hamwe kandi andi makuru mfise ati muri M23 bamaze kubona ko uri umurundi wa Red Tabara ni uje imbere barafa cyane vile ngo baravuga vile morte kabisa ba prevoya ko Wazalendo yamenyesheje yagize iravuga nti hageze yaho umwana w'igihugu umukongomani isubiza ivyiwe mu minsi yaheze bari batangaje ko muri Uvira hariho ngo vile morte bavuga ko uyu aba ba M23 bashobora kuhinjira naramukuru natanze navuze ntibaragerageje kuza ariko ntibashoboye kurenga Kamanyura kubera ko generale Yakutumba na Ngoma Nzito bababiri ibamba mugabo ishamba ntigera ukavuna goma nibaza ko ishamba ntigera kweli amuri Yakutumba yoba yishikiye Uvira muri Yakutumba inyuma yuko bamuhambye abona ariko arabereka ko ari generale kabisa uyu mugabo generale avuze ko yababereye ibamba kandi umugabo yabateye ubwoba ni bya bindi nyene ni aje kugira ngo ashimangize ko Uvira ishamba rimeze neza. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. C'est Link Arlen Alou, comme d'habitude je kwa mwenye musomeno maso yinyana. So guys ndonge kumuha ikaze John Mabo nkuko mubona imbere ya kamera. So welcome. Yes, allô, ça va? Yeah, ça va bien. Tubwiye ngo aradufana. Anda mbeko tumufana cyane. Turamukunda kandi cyane hama nizere ko bameze neza abantu bose dukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwana mutsina mwiriwe ababandanya batanga ivyumviro ku makomantere ababandanya badusupportinga mu bina biriya kuri turabakunda byimva mutima hama ndakwibutse we mushasha kanda sabone cyangwa subscribe nukore kugira ngo tuzoronka notification z'ibiganiro tubashikiriza ngaha nongera ngira abantu batameze nabi batameze neza pardon abantu batameze neza uko basenga Imana kumbure ejo bizogenda gute neza cyane bashobora kuba utameze neza bivanye nuko kote spirituel mwuka ikirere cifunze nyene ikirere kitagenda neza aho rero tusenga Imana hama uheje gusenga Imana ukatuja gukora kugira ngo no muri kote finance bigende gute bigende neza cyane dusenga dukora dusenga cyane hama ejo ariko imbere yuko ndabivuga ariko amaze mbwira abantu ko dufite akanyobwa rukundo tangawizi niho nagiranje bamamaze duca agafaranga rukundo tangawizi ni tangawizi yizewe cyane ni tangawizi irikira kodwa cyane ni tangawizi akanyobwa kariko kararyohera abantu cyane ushobora kwihereza kabisa imitagato kuri wewe kaguma imeze neza cyane ni rukundo tangawizi wikira rukundo tangawizi pardon gato imbere yo kubabwira aho bugasanga canke aho bugakura reka ndabacira ku mayange gatoya rukundo tangawizi n'akanyobwa karyoshe cyane ni kakanyobwa naho bakubenga mukobwa uzi yuko bakubenga canke ubenga unyoye rukundo tangawizi iremamo urukundo muri wewe ako kantu niko nashaka kubabwira
ntakandi barangire rero kabisa tuba dukorera i Bujumbura mu Ngagara muri quartier Ciel niho dukorera kabisa no mu dusanga akanimero mu dutora ko nako ni 62 522 133 ndagasura mu Kirundi 32 amajana 522 igera mu 33 kabisa kari welcome so iki nagomba mvuge juna nashoboye guteka ryo kuja mu birori byo kugurura inyubakwa ibyo birori byo byatewe iteka n'icubahiro abantu baguma bidoga rezami abantu bidoga ngo mu Burundi ngo bukene burisha abantu ngo mu Burundi ngo ibintu bimeze nabi ngo mu Burundi ngo ibintu ngo gute rezami hari abantu bari ku kivi narayimbonye inyubako ya mbere Bujumbura hoteli ya mbere Bujumbura yego nziza kabisa ahubwo ndaza kugerageza ashira mu kavideo ngo hari n'ikiganiro nashoboye gufata my image ejo ndaza kugipostinga ego cyo kiganiro marabi iyo nyubako urumva gayewe abantu bari kumeje abantu bako bari yubaka so nta mpamvu yo kwidodomba ahubwo no gukora ni gukora amaboko mu ntayi uwo muguza to ashenda mukaye n'umujene abajene ubuhunya bikora babiyadere bitandukanye na kera nta cizere cyo kumujene ariko umumiliyarderi yego intayi yiwe amavuka y'amavuka iyo nzu yubatswe mu mavuka ubu n'umumiliyarderi kubera igitego cy'amavuka igihe nyinshi batanga gusemerera ati nimutera amavuka mwijukira amavuka mubabarimi we yacagenda ku kivi urumva mu gihe abandi birirwa baravuga yuko babatuka ngo bahamagara abajene ngo kuja kurima abandi babaye abamiliyarderi birirwa baraponda ngo amavuka ushobora kuba umumiliyarderi kubera amavuka nshuti ushobora kuba umuzatunga mu Burundi apana no mu Burundi gusa parking yaho nayo uravye parking yaho naho wakagendeye reka dukora imbona kazoza harabayitanguye abandi baguma ngaho biriza ngo bagiye kurasa mu mashamba kandi yaje twinye mu byaniro nyezi impamvu rero tubaciriye ku mayange ako kantu nuko hari abajene bakora hamagurwa muri Red Tabara nkuko mubizi hari abajene bakora twagwa muri Red Tabara atavyo bazi rero hako boguhamagara ngo uje guca amafaranga mu mahanga wopfuma uja kugira iki wopfuma uba umurimyi ukarima muri duke twawe ugasaba ingurane barayiguha mu gihe uri umurimyi kamsa ukaja ku kivi ugakorana n'umwete so mbere y'ivyo nyuma y'ivyo reka tubanze tuje mu kiganiro nyezina John Mabo are you ready? Ready? Yes. So biravugwa yuko kwanza sibivugwa biraboneka yuko n'amavideo agenda atandukanye ariko arasohoka Red Tabara ikomeje kwishikana ingwanyi za Red Tabara zikomeje kwishikana zikomeje gufatwa ku byinshi ico kintu kivuga kwiki manze jewe hari ibintu nakunda ari abantu batwandikira bakatubwira ngo kubera iki ngo muvuga ngo amakuru ya Red Tabara Twewe dutanga inkuru ibigezweho uyu mwanya none nk'uyu musirikare yishikanye amakuru yo twereka kuyatanga kwe erega bino bintu tuvuga abantu bakwiye gutahura ko n'ababagwanyi bavyumva ba Red Tabara karo kamu kukunuma dusemerera baravyumva please dusemerera cyane please ubutumwa bubananye bugera kure urumva je naravuze kenshi amakuru ya Red Tabara canke inkuru za Red Tabara ndazumvise nzozitanga kuko sindiko na promoting Red Tabara irazwe nta muntu akurikirana ibintu by'intambara cyangwa geopolitique atazi Red Tabara sindiko ndikora promotion ahubwo ndiko ngerageza gushira amanyanga yabo hanze jewe niyo mpamvu numbu unya inyuma y'ikiganiro cyo gukora n'indi nkuru mba narose yabo bagabo cyane ko duhamagarira ugwaruka kutishinga bano bantu sivyo nagiye mbona umunyamuyinga yarahenzwe arahendwa avuga ko agiye ayirosa akazi ko gushona ibirato tubaza kubapreyingira video baraza kuyumva bimwe twaba tubabwira hari abajene bahendwa akakubwira ngo narukuronkeye akazi muri Kenya ugende uzokora ibi hama umaze kugenda hariya ugakatishwa ugakatishwa ukajanwa mu bimwe reka abantu bankundire urashaka gupreyinga ku video kugira ngo
abantu kwanza tuanze tukabumvisha. Alafu unaitwa nani? Jina langu ni Regis Sabyamahoro. Umezaliwa wapi? Nilizaliwa Burundi. Burundi sehemu gani? Mtaa gani? Muyinga. Muyinga. Sasa umepatikana hapa Kongo kwa sababu gani? Nimepatikana hapa Kongo kwa sababu walinidanganya eti kuna kazi ya kutengeneza viatu. Wakanileta huku. Wakakuleta huku Kongo? Alafu wakati ulifika huku Kongo ulijikuta kikundi gani kimekuleta? Wakati nilijikuta huku Kongo nilijikuta niko na basoda. Kikundi gani? Kikundi cha Warundi. Ni wasoda walete Tabara. Soda walete Tabara. Sasa sababu gani wewe umeamua kutoroka hicho kikundi? Kwa sababu niliona tu walinidanganya. Sawa, walikudanganya. Kwa sasa hivi umepatikana ndani ya mikono ya wazalendo, unahitaji wakufanyizie nini? Nahitaji kama ni kunirudisha Burundi, kama ni kunirudisha kwenye nilitoka Kampala. Kama ni Burundi nirudishe tu. Kurudisha Burundi kabisa. Tukusaidie. Reka dushake tugeza. Aho rero yafatiwe n'ahantu bitwa muri Itombwe. Itombwe mu burasirazuba bwa Kongo. Bibaza ko ari muri side y'amajepfo. Ego. So no kuvuga iki rero waro. Tukaba tubivuga. Hariho recruitment za Red Tabara bakora. Ego. Mugabo bakabikora no ku nguvu, bakabikora no mu bubeshi. Narabivuze kuva kira nti bano bagabo nta keza kabo kubera ko ni nababeshi. Abantu babesha abantu ngo genda mupfe. Maze misumviza ama space yabo abantu bakoresha Twitter barabizi. Barahini bahurira mu byitwa ngo ma space. Aho bakuma bandanye bahamagarira urwaruka kugira ni kwita kuri soko. Natwe tuzobyemera ko urwaruka rugumara ruhendwa. Please bagomba badahagarika ibiganiro byabo byo ku ma space. Nkuko nanjye ntashobora guhagarika ibiganiro byo kuri YouTube. Yes. Kubera ko bijye biganiro haraba biraba erega hari abantu bumviriza ibiganiro ntibaruhe n'umwanya wo gutuhuza ijya nkuru. Ego. Bakabifata uko nyene bakumva ngo hahiye igisiga cy'u Burundi ntabwo gifise, bakabifata uko nyene urumva. Urumva? Babifasha uko nyene bakacagira nti Ushobora byakira uko nyene? Deja bavyegereza n'umutima ko bavuga ko ari byo. Accepter ça. Nukuri ndabivuze. Sinshobora kwemera ivyo bintu. Kumva amakuru uburozi kuko ari amakuru batanga n'uburozi abantu bakwiye kubitabura ko ano makuru ari uburozi bumwe bukomeye cyane. Ano makuru n'uburozi, ano makuru ira les consommateurs baya makuru. Abakonsomateri rero baya makuru, hari abakonsomateri baya konsoma uko nyine aba yashikirijwe. Urumva? Rero abonye nibo tudakeneye kubagwa mu kaga. Sibyo? Ngo tudakeneye kubagwa mu kaga. Uyu muhungu urabona ko n'umurundi. Yabeshwe ni Red Tabara. Amaze kugenda hariya yarabonye neza. Deja kandi urumva kwanze ko bamukuye Kampala. Yarabonye neza complètement ko ariko aragira nti ariko arabeshwa. Abantu bakubesha nta na vision baba bafise. Ababeshi nta vision. Urumva? Abana abantu nyine bari ko baraza gusabota abantu kugira ngo babandanye babeho. Sibyo? Ego. Nibaza ko no Rwanda kubona rushikikiye bano bantu nibaza ko nabo nyene vraiment sindabyumva. Ushobora gushikira amabandi nkaya, ushobora gushikira abantu nk'abadafise vision n'ibintu by'ibikirumba. Ni kwa kundi nyene ko kubandanya nyene kugira ngo bagire effective yagutse mu gisikari cyabo. Kuko aba bagwana na M23, aba bagwana na Twigwaneho, abagwana na AFC. Urumva bakorera hamwe. Urumva bakorera hamwe. Kandi andi makuru mfise. Ati muri M23 bamaze kubona ko uri umurundi wa Red Tabara. Ni uje imbere. Barafa cyane bure. Iyo mu mashamba ya Kongo aruhamaze kugwa urwaruka rumwe rwa 2015 rwinshi cyane. Urumva? Hari n'abantu bazi ko abana babo bagiye mu Rwanda canke imiryango yabo yagiye mu Rwanda kugwana mu ikambi. Ariko bibagira ko bapakiwe amakamyo bajanwa muri Kongo. Upira hariya bakimba bagambaho nyine. Haro n'imiryango nibaza ko bamaze kwiyakira. Hari bamaze kwiyakira. Hari abajene bariko baratikirira ngaha. Nk'uwewe yafashwe uwo murana ko aritakambira ati je ni musubizi Bujumbura Burundi. Canke Kampala iyo bankuye. Oya niba musubizi wabi Burundi. Niba muzane mu Burundi. Aze dukora imigabe. Rega bano bantu tuba tubakeneye igito gitabwa iwabo. Ego. Urumva bano bantu tuba tubakeneye kandi urumva ko wewe
none wumva nk'uwo muntu w'umwagirizi ko siri oya yakubwiye ati jewe nakuronkeye akazi ko gushona ibirato urumva nakuronkeye akazi ko gushona ibirato sivyo yego hama urageze hariya usanze wabishwe ari aho usanga yahemukiwe n'abagenzi biwe neza cyane agahemukiro n'abantu biwe bahafi so none nk'uwo yani yiziri Burundi abandanye imigambi yiwe y'iterambere yego ariko tubwire abantu bose badukurikirana jewe sinzoceceka yego namwe mudukurikirana ntimuceceke amakuru y'aba bagabo muyarose yazane tuyavuge sivyo tuyavuguruze kugira ngo batabandanya batamika ishano abana b'igihugu yes kabisa hama aho hakuye nyene muri Kongo Bukavu na Goma haravugwa ville morte Bega icyo naco kivuga gwiki Bukavu na Goma haravugwa ville morte kabisa ba prevoya ko Wazalendo yamenyesheje yagize iravuga nti hageze yaho umwana w'igihugu umukongomani isubiza ivyiwe mu minsi yaheze bari batangaje ko muri Uvira hariho ngo ville morte ego bavuga ko uyu aba ba M23 bashobora kuhinjira naramukuru natanze nabuze ntibaragerageje kuza ariko ntibashoboye kurenga Kamanyura kubera ko generale Yakutumba na Ngoma Nzito bababiriye ibamba hari bavuga ko amakuru hashobora kuba igitero sindamusiga ngaha muri imiji ibiri Ville na Bukavu bambi Bukavu na Goma hashobora kuba ville morte guhera ejo yavuze ville morte no kuvuga ko la situation est calme nta kintu na kimwe kiba cemewe gukora nta mabanki yugurura nta mabisi akora ntaki urumva abantu nabatekewe n'ubwoba yego babatekewe n'ubwoba ibi byose ni mu nzira yuko bisubiza ibyabo bisubiza ibyo banyazwe ego so nuko reka turindire abantu baza ko badukurikirana aya makuru tuzoyabaha kuri kwamye mugabo ishamba ntigera yes Bukavu na Goma nibaza ko ishamba ntigera kweli abakongomani barikanuye kandi abakongomani biraboneka neza ko bashimuswe kandi badatwawe neza nkuko bashaka yes ugiye kubiraba ahantu hari zino ngabo za FARDC ndavuga nk'iyi miji itandukanye bamaze gufata za Fizi n'ahandi baraha abenegihugu uraboneka ko baryohewe numva ariko M23 bobo no kugirane babakoresha nk'ibikoresho byo kubinyegeza ego bomitsa akadrone kaje ni mu rushengero bomitsa akadrone kaje ni mu mihana bakaza mu muhana wabakinjira ukababika neza cyane bagira igere civile nuko reka turindire amakuru nibaza ko tuzoyabaho kuzobikora genda ariko Wazalendo bavuga ko ville morte ishobora gutangura ejo rende turindire ce qui va se passer hama abantu tuzobashikiriza reka turindire nta kibazo nta makuru aducika turayamenya reka ndakubaze akabazo kanyuma turangiza muri Yakutumba yoba yishikiye Uvira yes muri Yakutumba inyuma yuko bamuhambye abona ariko arabereka ko ari generale kabisa uyu mugabo generale avuze ko yababereye ibamba kandi umugabo yabateye ubwoba ni bya bindi nyene ni aje kugira ngo ashimangize ko Uvira ishamba rimeze neza Uvira amayira ari nyabagendwa niyo mpamvu aje ngaha Uvira kugira ngo ibintu situation nyene hari ukuntu abantu baba batekewe n'ubwoba ariko bakabona kiongoza arahashitse bakavuga ati wa biro ni sawa Uvira situation imeze neza twabivuze nta kintu kiracacara n'amigwari n'ikirabipfura ku birometero amajana n'amajana nta kintu kimwe kiko kirasha gusa handi makuru ahari hari uduce nka Katogota Kamanyora Ngomo Nyangenzi Warungu Nyatende hamwe na Kamagema bavuga ko hariko haraba strategy ya muri Yakutumba kugira ngo buno buce bwose busubirane na FARDC urumva aho undire ni muri territoire ya Masisi abantu bazi neza ngira ni muri territoire ya Masisi iyo bavuze ubu buce usanga urabona ni buce bushika kuri buta indwi
ni buce bushika 7 ariko nk'ubu usanga hari nk'ubuce 40 rero buno buce bigaragara ko hariko M23 ariho iri ariko uyu mujenerali yavuze ntintegeza kuhabakura hose urumva ubu nya drone za CH4 amadrone uri kuvuga M23 ku ntambara yo hejuru baramanitse amaboko ku ntambara yo hejuru baramanitse amaboko M23 ni kwa kundi kwinyegeza nyine mu mashengero azi ko hari amakuru twababwiye ko batonyegeza mu mashengero muri murima bakubiswe bagenda mu mashengero babasangayo urumva baturira ubu baragenda mu mashure urumva basangirizwa bagenda mu mashure urafite no kuvuga bararukira bakarukira bagenda mu bantu nibaza ko imisi tubikiye byinshi ariko nibaza ko mu M23 wabrero akwiye kuza bakishikana bakishikana nkuko muri leta bariko naho nyene ubwabo rega aho bari siheza nkuko leta bari kirishika mugani baza ko nabo nyene bishikana kuko ndiko daraba amajambo afandira ugabukura mazi misarira kuri za mikro abari ikintu kidasanzwe kwa kiro kirabo bora ko yafandira ugabo iyo buri munsi aje kumbonesha kure agatangura kuba umupro mutagatangura kuri haba hariho ikintu kitariko kiragenda neza muri M23 muri twigwaneho ni ya sisa so reka ngigo ko ndagushimira John Mambo dushimira abantu bose dukurikirana reka ngigo ko ndagushimira cyane ubandanye dutoreza amakuru hirya no hino turazi yuko nukuri nta gutakora kugira ngo imitima yacu ireme ubunye no gukora kabisa kugira ngo twubake imitima ya benshi neza cyane thank you so much kabisa